Bitewe iteka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye huguruwe icese kuri uyu wa gatatu mu gisagara ca Bujumbura inkino zo ku rwego rw'isi muri beach volley. Ivyo birori bikaba vyari vyitabiriwe n'abatari bake, aha twovuga nk'abashikiranganji bagize leta y'u Burundi, indongozi zitandukanye, uwurongoye Seno, abarongoye amashirahamwe y'inkino mu Burundi atandukanye, n'abakunzi b'inkino muri rusangi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashimiye ibihugu vyitabiriye iryo higanwa, acaboneraho akaryo ko kubipfuriza ibihe vyiza mu misi yose bagiye kumara mu gihugu c'u Burundi. Serge Ntakavura arongoye ishirahamwe rya volleyball mu Burundi ngo iryo higanwa ryatanguye neza, yongera ashimira umukuru w'igihugu kuba yabateye iteka akugurura icese iryo higanwa mpuzamakungu. Namwe mwavyiboneye integuro imeze neza, hanyuma nihiganwa ryatanguye neza, nukuri biraduha espoir yuko mu match zo kurikira imigwi yose irakomeye. Mbere nkuko nababwiye mu la fois passée harimo imigwi ivuye muri les Jeux Olympiques de Paris, isigura yuko rero twakwitega spectacle zikomakomeye n'amamatch akomakomeye y'aba joueurs bakomakomeye n'aba joueuses. Muri make rero twe twashimye uko ibirori byatanguye, twashimye kandi no kubona umukuru w'igihugu cyacu Burundi nyene cyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yashoboye kuza mw'ibirori byo kugurura izi nkino mpuzamakungu niko no vyita, zihuza ibihugu biye ku isi yose. Rero ni kimenyetso kitabesha yuko koko yitayeho inkino z'u Burundi kandi ari umugenzi w'abajene. Nuko abenegihugu baza kurorera ari benshi, bakaza gushigikira iyi mikangara yabo n'iy'abanyamahanga, kuko uwe ubonye abo bazungu bavuye mu bihugu bitandukanye bemeraga bakagura amabiye yabo bakaza ngaha mu Burundi, baba bakeneye soutien y'abarundi. Sino ntitwovuga ngo baze gushigikira abarundi gusa, bazoshigikira imigwi yose ko ni fair play, hanyuma bazoze bongere kandi bashigikire na volleyball. Abantu bazoza baratanga amafaranga nayo kugira ngo dushobore kudevelopa neza urukino rwa volleyball, dushobore no kuza turabatunganiriza inkino mpuzamakungu zikomeye nk'izi, baza bose barorera ibirori biryoshe. Muri iryo higanwa mpuzamakungu ku rwego rw'isi, ibihugu 11 nivyo bimaze gushika muri 17 vyiyandikishije. Uburundi mu bagabo bukaba bwatsinzwe n'Ubudagi iseti 2-0 mu rukino rwo kugurura izo nkino. Inkino zikazoca zibandanya gushika ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 14 Nyakanga umwaka wa 2024.